Kazi banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri impande zine z'isi tubibutsa kugira sabone kugira subscribe bikabafasha mu Congereza. Kazi muri kino kiganiro c'amakuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga muri kano kanya cyane cyane tugiye kubwira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara rero y'Uburusiya na Ukraine iza imaze iminsi 54 kadomo hafi y'amezi abiri yose agira kwire intambara y'Uburusiya na Ukraine itanguye. Intambara y'Uburusiya bwise special operation. Intambara rero ikaba muri kino gihe mu gice kira kabiri aho Uburusiya bwamenyesheje ko butanguje igice kira kabiri. Intambara ikomeye cyane gusa kuva ku munsi w'Imana uheze ibitero by'Uburusiya byarumvikanye ndetse aho Uburusiya bwarungitse abandi basirikare benshi cyane gose mu bice byinshi cyane gose by'agace ka Donbas region, nuko Uburusiya bwavuze ko ubu kano gace ariko bushimikiye ko ubure intambara ikaba iriko ibera mu gace ka Donbas region. Uko twari tubabwiye Uburusiya bwarungitse abasirikare benshi ku munsi wa 54 intambara iriko iraba hafi amezi abiri. Iyi ntambara rero ikaba yakomeye cyane gose ndetse mu basirikare bariko barwana ku ruhande rw'Uburusiya bibonekamwo ko harimwo abasirikare bo muri Chechnya bagiye baboneka mu mavideo yagaragaye uno munsi. Ubu rero aka kanya ariko turavuga inkuru y'aka kanya ibonetse muri kano kanya nuko Uburusiya buza bwamaze gufata 100% igice intara ya Mariupol. Intara rero mukamuzi ko ariyo ntara nini cyane gose mu gace ka Donbas region. Aka gace ka Donbas region nkuko twagiye turabwira kagizwe n'intara ya Luhansk ndetse n'intara ya Donetsk Republic hamwe n'intara ya Crimea. Intara ya Crimea yo guhera mu 2008 ikaba yari isanzwe itwarwa n'Uburusiya mu gihe yari yarigumuye iva ku gihugu ca Ukraine. Ubu rero hari hasigaye izi ntara za Luhansk na Donetsk na Mariupol. Luhansk na Donetsk nazo vuba zaratangaje ko zikuye kuri Ukraine zigiye ku Burusiya, ariko Ukraine ikaba itari bwavyemere. Ubu rero Uburusiya bugashaka bwongera ko n'intara ya Mariupol. Intara ya Mariupol akaba ari intara nini cyane gose yabamwe abantu benshi cyane gose muri kano gace ka Donetsk region. Iyi ntara rero zino ntara zose zitatu ko zimeze zikaba ari intara zifise isano cyane gose n'Uburusiya ndetse uhari ari nkaco kimwe no ko warusanzwe uri mu Burusiya kuko abantu baho bavuga ururimi rw'Ikirusiya 100%. Tugaruke rero ku makuru nyamukuru atumye dukora kino kiganiro. Uno mwanya Uburusiya bugiye kumenyesha ko bwamaze gufata intara ya Mariupol 100%, ndetse abagwanyi abasirikare bagwana ku ruhande rwa Ukraine bakaba bagisigaye mu gace gatoya cyane gose. Aka gace ni nk'agace babahebeye ngo kugira ngo batange imihoho ku bwabo. Agace gasanzwe karimo nuclear plant, agace kitwa Azov. Aka gace ka Azov rero niko Uburusiya bwabasigiye barimo ni n'ahantu hari ihinguriro rikomeye cyane gose rihingura ibintu bijanye n'ivyuma byo gukora ibikoresho bitandukanye. Aka gace niko abantu basirikare ba Ukraine barimo, ndetse umusirikare umwe wa Ukraine akaba yabonetse mu kanya aho yarungitse ubutumwa kuri Telegram atabaza avuga ko bazingiwe bona uko bagiye kwava ndetse asaba uko yotabara adatabaye Ukraine uko abibona igiye kugwa mu minwe y'Uburusiya. Ukraine muri rusangi agaciro ka Mariupol kaba kaguye mu minwe y'Uburusiya nkuko mwagiye murabibona ku masanamu canke mugiye kubona amasanamu. Tugiye gushira amasanamu mwamwe hano ku rubuga rwacu murabe amasanamu uko bifashe. Intara rero ikaba yarasambuwe ku buryo bukomeye cyane gose. Intara ya Mariupol guce bwose n'umuriro gusa waka, ni ibisigarira by'amasasu, ibisigarira by'amabombe, ibisigarira by'amaburende n'ibisigarira nyine by'intambara, aho amazu yose yabomaguritse ndetse ikaba ibyabereye muri iyo ntara atari ibyo umuntu yakwifuza kubona n'amaso yiwe. Ariko rero Uburusiya bukaba bwashitse ku mugambi wabwo. Perezida Vladimir Putin ahise amenyesha ko ino ntara ihita icungerwa bikomeye cyane gose, ndetse ko abasirikare bariyo batokwemera ko hari n'umwe acaruka ngo aveyo nibura amaze kuba inkuru yuko byagenze. Bavuze ati abasirikare bahari muzibire ntihagire n'inyoni isohoka, ndetse akaba avuze ko bazibira kandi ntihagire n'uyundi musirikare yoza gutabara ngo yinjire muri ino ntara ya Mariupol. Aho avuze ko bagiye gutanga agahengwe kuri bano abasirikare bari muri kano gace ka Azov babarekeye ko batanga imihoho kugira ngo ntibende kubica. Bavuga ngo nta mpamvu yo kwenda kubica kuko
nabo barabona ko ataco bashobora gukora. Rero ku bwabo ku byiza basabwe bano basirikare gutanga imihoho ku neza yabo, maze bagafatwa mpiri bari bazima, bagashikiriza ibigwanisho, maze Uburusiya bukamenya ico bubakoza mu nyuma. Ariko basabwe ko botanga imihoho uko igisagara cose, intara yose ya Mariupol izamaze gufatwa. Umusirikare wa Ukraine yatabaza avuze ko abasirikare b'Uburusiya bari benshi cane gose mu mpande zose za kino z'intara, bari benshi, aho yavuze ati bafise avantage nini cane kuri twebwe kuko bafise ibifaru, bafise indege hejuru, bariko batera amamisire hirya no hino, ndetse ko abasirikare, aho yavuga ko abasirikare ba Ukraine bari bagishoboye gukora. Ubu yari umusirikare wa marine w'igihugu ca Ukraine yariko aratabaza avuga ati amakungu natabare Ukraine nyabona abatabari nabo ubwabo kuko ibintu birakomeranye. Ubu rero Uburusiya bwadekaraye ko bwafashe intara 100%, ariko igihugu ca Ukraine ntikirashikiriza aho gihagaze, ariko Uburusiya bumaze kumenyesha, ndetse ijambo ryamenyeshejwe ubwiwe perezida w'Uburusiya Vladimir Putin niwe ahejeje kumenyesha ko intara ya Mariupol n'ubundi buce bwose bujanye buzikikuje kano gace ka Donetsk region ko buza buri hafi kuja mu minwe y'igihugu c'Uburusiya. Intara ya Mariupol niyo bumaze kumenyesha ko bamaze gufata 100%, ariko tubibutse ko mu tundi duce mu yindi miji ya muri kano gace ka Donbas region intambara zikibandanya hose batarahafata 100%, ariko intara ya Mariupol bamaze kumenyesha ko bayifashe, ndetse na guverineri w'intara azamenyesheje ko ibiko biraba muri ino ntara ari ibintu tigeze atekereza ko vyoyibako, ndetse hasa amakungu ko yohaguruka na nyabona agakora ibirengeye ivyo yamaze gukora mu gutabara igihugu ca Ukraine, kuko ivyo Uburusiya buriko burakora ari ibintu biteye ubwoba kandi biteye agahinda, bibabaje ku kiremwa muntu. Ibindi rero biriko biravugwa muri ntambara nuko muri intara ya Mariupol, kubera abasirikare benshi ba Ukraine bayigwaniye, ndetse n'abanyagihugu bafashe igwanisho bakagwana, ko hoba hari ibivyimba byinshi cane gose inyuma yuko kino gisagara gifatwa, ko ahantu hose uzi ibivyimba, yaba abasirikare ba Ukraine bapfuye canke abasirikare b'Uburusiya, ndetse n'abanyagihugu baguye muri ntambara, aho bivugwa ko abanyagihugu barenga 440 baba baraguye muri intambara guhera ku munsi wa Mungu, ku munsi w'Imana. Iyi ntambara y'igice ca kabiri itanguye muri kano gace. N'aya makuru rero muri kano kanya twagira tubashikirize bibaye muri kano gace, aho Uburusiya bumaze kurekarara ko intara ya Mariupol bwayifashe 100%. Turaza turabatohoreza n'ibindi mu tundi duce tukirimo intambara, kuko intambara zibandanya muri tuno duce. Ntawuzi neza ko rero Uburusiya bumaze gufata 100% kano gace ka Mariupol canke kano gace ka Donbas region kose, ko intambara zica zihagarara burundu, ko Uburusiya butabandanya mu butere muri bisagara vya Ukraine ntawizi. Ariko ivyo tuzi nuko Uburusiya bumaze kumenyesha ko intere zabwo kwari gufata agace ka Donbas region, maze ukazingira ugakorotira izi ntara za Luhansk na Donetsk, ukazirinda ico bise ihonyabwoko ngo ryagomba gukorerwa abantu bo muri zino ntara, bazikorewe ngo igihonyabwoko barikorewe n'abo bisaba naziri, abo nabo bari abategetsi ba Ukraine ngo nibo bisaba naziri ngo bagomba gukorera ihonyabwoko n'abantu. Rero Uburusiya bukaba bwavuze ngo bwakoze iyo operation kugira ngo bukingire bano bantu muri kano karere. Nibi rero muri kano kanya turasubira amakuru hanyuma, mwibuke kugira sabone, kugira subscribe, mudashigikire, ndetse mugira na commentaire mugico muvuze ko kuri bino Uburusiya bufashe nk'intsinzi yabwo ya mbere muri intambara imaze iminsi 54 ibaye, nk'uko twabashikirije. Mugire commentaire, mugire like, kandi mugire partage, mutubwire ivyo mwibuze tuko, ndetse mwibuka kugira sabone. Hamaze kubikora turabashimiye, mugire subscribe kwa Icongereza, ababikoze turabashimiye. Mukomeze kubana natwe, mudushigikire. Imana ibahe umugisha nkuko vyama, mugire aho muba mubahwe. Mwese turabakunda, mukomeze gukurikirana ibiganiro vyacu turabashikiriza n'ubundi, hanyuma ibiko bizoba biriko biragenda, ibiza guhinduka byose turababwira. Hanyuma mu gihe igihugu ca Ukraine kizoba kiriko kitegura kugira ngo kirabe ko co kwisubiza intara, turaza turababwira. Murakoze, mugumane natwe ibihe byose. Imana ibazigame. Bye bye, naho mu makuru.